Ubuzima burajyana. Nitwa Eri, mvuka mu muryango w'abantu batandatu. Papa yapfuye nkiri muto, mama asigara ari we agwanira kudutunga. Yarikorera ibiseke agakora isuku mu ngo z'abandi, kugira ngo arabe ko yoronka ikitwiriza n'ico turazi. Nize gushika mu mwaka wa 6. Sinagiriwe amahirwe yo kwiga segonderi, kuko amafaranga y'ishure twayakoresheje kuvura mwene wacu yaragwaye umutima. Uwo mwene wacu yaciye apfa duheba ivyo twari twizeye vyose. Naragiye kwikorera amabuye ku misozi, nkora imisi yose, amaboko yanje aba ibisambi. Iyo ndiko ndavayo, navayo ndiko ndarira, ariko sinigeze ntora inzira yo kwiba canke yo kugwa mu ngeso mbi. Umunsi umwe mama wanje yaragize impanuka, avunika ukuguru. Sinari nzi ico gukora. Twamaze imisi 3 turara ubusa. Nagiye gusaba akazi akariko kose, ariko barakanyima kuko nari muto. Inshuti zose zaranyirengagije, abagenzi baranyima amatwi, sigaye ndi jenyene n'umubabaro n'agahinda. Ariko ico novuga nuko naho ubuzima bwanje bwansi, sinigeze ndeka kwizera ko hazoba ejo heza. Sinovuga vyose nkuraga, ariko ubuzima burajyana, kandi hariho benshi bakibyumvira nk'akaborego, ariko siko biri.